Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro utosanga kuzindi mbonesha kure ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza gatanu kuri gatanu. Ndabaye kaze rero makuru yacu amakuru menshi cyane amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru uzikurikira mu mugambwe CNDD FDD ishavuriranirga umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo biravuga ko ubu ngubu yoba yajyamiye ukuboko kw'abagabo nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza kuri iyi saha nyuma yuko amagara y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo atifashe neza nyuma yuko kandi mu minsi iheze yongeye gusubizwa kwa muganga ngaho mu bitaro i Dubai mugiye kandi bivuga ko yoba n'undi yarongeye agahabwa isumu na bamwe mu bajyanama ndetse cyangwa mu baba hafi ya Evariste Ndayishimiye bivuga ko yoba yaharawe isumu ubwo yabaga mu bitaro n'ubundi ashitse ku kibuga c'indege i Bujumbura ubwo yaravuye mu bitaro ngo mu gihe yaga kwakirwa aho hari bamwe ngo boba baramuhaye isumu biravuga ko rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we yoba yaragize uruhara rukomeye muri ubwo buzima bubi bw'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo bikavuga ko ngo yoba ashaka kumwikiza kugira ngo amatora azogende neza ngo atantambamvi zirimo bivuga ko rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afise ubwoba ntangere yuko mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ngo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye adashobora kuzotorwa ahubwo ngo abenegihugu bafite akazoza ndetse n'umugambi wo gutora umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo maze akazaba ari we azomusubirira mu matora ndetse no kuba no kurongora igihugu c'u Burundi. Ivyo byose rero bibandanye bishabuza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akavuga ko nawe Perezida bikavuga ko rero Reverien Ndikuriyo nawe ngatazomuhemana mu gihe ataramukura kuri iyi si y'abazima. Kuri ubu rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikijije umwanzi nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye aho Reverien Ndikuriyo yasubiriye kugwarira mu bitaro ngaho i Dubai abidushikiriza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko mu gihe Reverien Ndikuriyo akirongoye umugambwe CNDD FDD bitazokorohera kurongora igihugu c'u Burundi kuri Evariste Ndayishimiye. Ndetse ikindi kibabaje gusumvya ibindi ngo nuko abanyagihugu benshi cyane ndetse n'abagumyabanga mu mugambwe CNDD FDD bashigikiye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo. Muyandi makuru kandi tinyarukiye ngaha mu Burundi mu bimenyesha amakuru kuri ubu ngubu ibimenyesha amakuru byaba ivyigenga ndetse n'ivya leta birasaba ngo kuba byazoja biraroswa amakuru ku buryo bw'idonido. Bamwe mu banyapolitike babona ko ngo ari ngombwa ko abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu baha amakuru ibimenyesha amakuru vyigenga canke ivya leta. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR asigura ko abene gihugu ngo baba bakeneye kumenya amakuru kandi yizewe. Ku rundi ruhande iyo indongozi ngo iriko irakora neza ngo yategerezwa gutanga amakuru kugira ngo abene gihugu bamushimire. Kefa Nibizi wo mu runani Burundi bwa bose abona ko ngo mu ntwaro ya demokrasi guha amakuru ibimenyesha amakuru ndetse ibinyamakuru n'ibimenyesha amakuru byigenga ari inzira yo gushikira abantu benshi ashimangira kandi ko abamenyesha amakuru bafise uburenganzira bwo kuronka amakuru ku bikorwa vya leta. Kubwiye kandi muri demokrasi ngo hariho ubwigenge bwo gushikiriza amakuru ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ndetse no kugira ibimenyesha amakuru vyigenga. Umushikiranganje w'ikigega ca leta awe asigura ko avuga ko amakuru ibimenyesha amakuru guha amakuru ibimenyesha amakuru vyigenga na cane ayaraba ibikorwa vya leta biba ari umunezero ndetse n'inzira nziza yo gushika kwiterambere. Nelson ntaho ntuye yabivuze yishura urunani rw'amaradiyo kubijanye n'ikarata yo kwivuriza ko izwi nka cama cyangwa se CAM iboneka mu mafaranga leta ikoresha ya 2024 ndetse na 2025 hari mu ndwi iheze. Gabriel Banza Witonde ndetse na Kefa Nibizi basaba nyabuna abajejwe amabanga muri leta gukorana neza n'ibimenyesha amakuru byose byigenga n'ivya leta. Mu kiganiro
mu kiganiro urongoye inama y'igihugu ijejwe ibimenyesha makuru aheruka guha abamenyesha makuru yamenyesheje ko agiye kubandanya ahimiriza indongozi z'igihugu kugira ngo zize ziratanga amakuru zitagoranye n'abamenyesha makuru. Mugihe kandi bamwe mu bamenyesha makuru bemeza ko hari abanka kubaha amakuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwa 27 ndetse na 28/02/2021 yari yagize ati jamais sans les médias. Uwo munsi yari yakoranije abarongoye ibimenyesha amakuru kugira ngo barabire hamwe uruhara rw'ibimenyesha amakuru mu iterambere ry'igihugu, intwaro ibereye n'agateka kazina muntu. Muyandi makuru kandi mu ntara ya Cankuzo ibikorwa by'umugambi ufasha abene igihugu ba mikoro make n'abahuye n'amabi afatiye ku gitsina wakomezwa. Ibi rero bikaba byashikirijwe mu nama yo kurabira hamwe ivyamwa by'umugambi uriko urashirwa mu ngiro n'ishirahamwe ry'abakenyezi banonosoye iby'amategeko mu Burundi AFJB ryabaye kuri uyu wa 18 Ntwarante 2025. Mw'ishirahamwe ryabo bakenyezi bavuga ko amabi afatiye ku gitsina muri iyo ntara ahari. Ikindi kandi bakananegura ariko ko mu mitumba ngo batahura guhohoterwa ari ugufatwa ku nguvu gusa. Akubera akamaro rero umugambi ufasha abene igihugu ba mikoro make n'abashikiwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina uriko urashirwa mu ngiro n'iryo shirahamwe biciye mu kigo bita clinique juridique ngaho mu ntara ya Cankuzo. Rero mu ntumbero yo gutsimbataza ibikorwa by'uwo mugambi ugiye kurangira muri mu mpera z'uyu mwaka turimwo abitavye iyo nama, bakaba kandi basabye bashimitse ko ikomine yose yashiraho ico kigo kizwi nka clinique juridique kirimwo abakozi n'ibikoresho bikwiye. Aha kandi basigura ko uwo mugambi biciye mu mahimiriza ufasha cane abanyagihugu kumenya kwitura ubutungane iyo barenganijwe n'inzira bacamwo mu bushikiranganji bw'ubutungane no mu ntwaro ku rwego rw'iyo ntara ya Cankuzo. Bakaba kandi berekanye ko ngo bashigikiye ko uwo mugambi utohagarara. Ico mu myaka nuko abantu 5 aribo bamaze guhabwa abashingwa manza muri uwo mugambi barafashwa imanza zirahera neza, nayo amafaranga yose asabwa mu kuburana akaba arihwa n'uwo mugambi. Reka rero dusozere n'ubundi amakuru ngaha mu Burundi, ngaho kuvogera amatongo ya leta abene igihugu nibo bakwiriye na nyabona ngo kuyakingira. Mu ntumbero yo kuraba abantu bivugwa ko ngo bihagiye itongo rya leta ry'ishure ry'imyuga CFP Rumonge kuri uyu wa 18 Ntwarante 2025, Mr. wa komine Rumonge Minani Auguste yaragendeye iryo shure riri ku mutumba Birimba mu gisagara ca Rumonge. Inyuma yo kugenzura havugwa ko haca imbibe z'iryo shure ryashinzwe kuva mu mwaka w'1977 no kwibonera ko abene igihugu batari bake ngo bamaze kuvogera izo mbibe. Minani Auguste yafashe ingingo zikurikira. Icambere, nta kintu na kimwe kirekuriwe kurangurirwa muri iryo tongo ry'ishure imbere yuko hasigurwa imbibe. Umuntu azofatwa arangurira igikorwa icarico cose muri iryo tongo azofatwa nk'umugumutsi kandi azohanwa n'amategeko. Umusaneri Minani Auguste asaba abene igihugu gutera intambwe bakamenya kubahiriza amatongo ya leta kuko ariyo matongo arangurirwamo imigambi y'igihugu rusangi. Mwe kandi abatari bake bahubatse inyubako yo inyuma yo kugura n'abantu batandukanye bahiyitiriye. Minani Auguste Misanteri w'iyo komine yibutsa abene igihugu ko ubuguzi bwose ko bw'itongo bubaye
abajejwe intwaro batahari ngo butigera bwemerwa. Kubwiwe ngo imbere yo kugira umuntu ngo yokora amatohoza kandi ku rupapuro rw'igurizo agasinyirwa n'abantu 5 bajejwe intwaro ku mutumba. Umunyagacimbiri ariwe Nyumba Kumi ndetse n'abandi badasigaye inyuma. Bamwe mu bamaze kubaka muri iryo tongo basabye ko igikorwa cyo kwerekana imbibe ca kwihuta cyane kugira ngo batazokorwa ko babandanye imigambi yabo. Kuri ico gisabo Musaneri w'iyo komine Augustin Nyaminani yarabahumurije avuga ko sentare igiye gukora ico gikorwa vyihuse. Ico mu myaka nuko inyandiko n'ikarata byerekana ko itongo ry'ishure ry'imyuga CFB Rumonge ringana na hegitari 14 ariko gushika ubu iryo shure rikaba risigaranye ihegitari zirenga 9 gusa. Reka rero tubashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ingonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe amatohoza. Reka mbere ko amakuru yacu tuyasozerenga hatubutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane mwe rutende ya Isange TV imbonesha kuri bakorera amatohoza haba muri politiki haba mu iperereza haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu ndetse n'amakuru abari ko aravugwa ijya nino mu kibano tubashikiriza ayo yose ku buryo bw'idonido aho tuba twereje imbonesha kure zacu zikayatorokaniza uko yakabaye. Reka rero dusozerenga turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.